turavuga ibijanye no gukomeza ibicaniro vyacu. Kubaka igicaniro ni kimwe, kugikomeza n'ikindi. Hariho benshi bavyubaka kandi benshi murabifise, mugabo igicaniro cawe kibiza kwambye cyose kiriko kirahabwa inguvu. Kuko igicaniro cawe cyangwa igicaniro cacu kitagira inguvu, hariho ibikorwa bitabandanya biriko birakoreka. Ubundi igicaniro gifise inguvu canke gikomejwe, hama misozi hariho traffic, hama misozi hariho uruja n'uruza rw'ibikorwa bidasanzwe vy'ijuru ku buzima bwacu. Iki ndakigusenge kandi kize kikubeko mu izina rya Yesu Kristo. Imisozi y'igicaniro cacu giriko kirakomezwa, hama hariho traffic, hama hariho jam, hama hariho embouteillage. Isengesho ryanje nuko muri kuno kwezi haba embouteillage y'ibikorwa bihambaye vy'Imana hejuru ubuzima bwawe muri kino kibanza. Numva amen imeze neza. Abamareka bamwe baduga abandi bamaruka. Mwibuke Yakobo igihe yaryama ahantu agasanga aho hantu hari igicaniro. Sekuru wiwe Aburahamu aho yahubatse igicaniro. Birivuga ngo agize gutya abona icuririzo, abona ingazi ivasi ikagera ku ntebe y'Imana. Ngo kandi Imana yari yicaye hejuru yayo. Ngo akabona abamareka bamwe baduga abandi bamaruka. Aratangara vyutse ati sinanamenye ko hano hantu ari inzu y'Imana. Ahita Beteli aravuga ati ahantu sinanamenye neza yuko vy'ukuri umuryango w'ijuru urahahantu. Nabwiye ko igicaniro ni umuryango mu buryo bw'imwemu, ni irembo ryo mu buryo bw'imwemu, aho ivy'ijuru vyinjirira. Kuko kugira twese twinjire hano hantu twaciye mu muryango. N'Imana ikeneye kwinjira mu vyawe, hari umuryango ubwiza kuwugurutse. Ico naco ni igicaniro kiri opérationnel, igicaniro cawe kiri alive, igicaniro cawe gifise ubuzima. Ivy'ijuru birakugenderera, ingabo n'abamareka b'ijuru baguma bariko baratransita, baguma bariko baraza ahuri, baguma hari ibikorwa bidasanzwe by'ubwami bw'Imana ku buzima bw'iwawe. Rero ntibikwiye gusa ko twubaka ibicaniro, ariko ni ngombwa ko tutahura n'ibijanye no gukomeza ibicaniro vyacu. Mu bijanye no gukomeza ibicaniro vyacu hari ikintu kimwe nifuza ko mumenya. Ni kirere gituma novuga urazi Imana fashe kuvuga neza. Igicaniro kimeze nka piste d'atterrissage. Burya Eliya ariko arabwira Elisa ngo guma ngaha, uhoraho arantumye igirugari. Ati ndakuraye guhora kuhoraho sintandukana nawe turajana. Ati guma ngaha, uhoraho arantumye i Beteli. Aramubwira ati simvana na wewe turajana i Beteli. Bavuye i Beteli ati guma ngaha kuko uhoraho antumye i Yeriko. Naho nyene ati turajana. Ati guma ngaha kuko uhoraho antumye hakurya ya Yorodani. Hakurya ya Yorodani niyo aciye amubwira ngo saba ico ushaka cyose. Ntigeze amubwira igirugari ngo saba ico ushaka cyose. Ntigeze amubwira i Beteli ngo saba ico ushaka cyose. Ntigeze amubwira i Yeriko ngo saba ico ushaka cyose. Mugabo bageze hakurya ya Yorodani aramubwira ngo saba ico ushaka cyose. Impamvu sindi Eliya ariko aragendagenda muri ivyo bibanza, aho hantu hari amarembo, aho hantu hari ibicaniro. Mugabo urashobora kuba ufise igicaniro ariko igicaniro kidakomeye, kitariko kirakora. Tuvuze gukomana igicaniro ufite kitariko kira permeta yuko ivyaremwe vy'imhemu ijuru riza muri ico kibanza. Haleluya. Eliya nyene imbere ko cangaruka ngaha birisubwira ngo ku musozi Karumeli igihamagaye abavugishwa b'abayari. Birivuga ngo tugomba duhamagara Imana. Imana iza kumanura umuriro cyangwa ikisurisha umuriro. Iyo niyo Mana twese tuza gusenga. Bimenyekane Imana y'ukuri Abisirayeli biza gukurikira, si ari Bayali cyangwa ari Imana ya Isirayeli. Birivuga ngo bakamenye n'abavugishwa Bayali bahejeje vyanse. Birivuga ngo Eliya acabanza gusanura igicaniro cy'uhoraho. Aho yarari nivyo aho hantu hari igicaniro, kandi amaze kugisanura mu gihe cyakurikiye Eliya yaraduganywe mu ijuru. Aho niho hantu Elisa yahoraza, niho wa mugore w'umunyasunemu yagiye kumurondera aza kumubwira ko umwana wiwe yapfuye. Siko mu Bukaristo birivuga ngo nuko uwo mugore asaba imikogote n'abakozi umugabo wiwe ngo maze aze kora wa muntu w'Imana i Karumeli. I Karumeli sahari hose,
i Karumeli naho Eliya yari yarasubiye kubakira uwo igicaniro asanura igicaniro cyasambutse. Ni vyiza nk'abantu b'imwemu ko tumenya neza ibijanye n'iby'ibicaniro n'ukungene igicaniro cyawe ugeha inguvu. Hari abantu igituma inyishu zabo zibashikira nuko ibicaniro byabo bitari powerful, bidakomeye. Haleluya, haleluya. Nyumviriza neza, Daniel arasenga kandi Imana imurungikira inyishu. Ugusenga kuraduga, ariko umumarika muzaniye inyishu Gabriel afatwa mu kirere n'umwami n'uperesi ariyo Irani y'uyu munsi. Burya nimba Irani ari umwasi wa Israel mu byo maze imisi mwumva uyu munsi muri geopolitique, ni kuva kera ubwami bw'abamedi n'abaperesi ni muri Iran. Siriko muri ko muranyumva. Mugabiri ijambo ry'Imana tubwira gute? Daniel akomeza gusenga kwa Daniel kwari gusubira gusira ingufu ku gicano ciwiwe vyagiye gutuma mwijuru. Munyumvirize, uwo barungitse wa mbere yafashwe, ijuru risura kurungika uyundi. Mwe mwibaza ngo Imana avuye kurungika Mikayeli kuja gutabara Gabriel gutyo nyene, ariko Imana arungitse Mikayeli kubera ko Daniel yabandanije asira amasengesho ku gicaniro. Nuva meni message muri cyo kibanza. Haleluya. Igicaniro kugikomeza ndabigeranya no kuduza network canke rezo kumuhora wawe. Urazi urashobora kufisa amamega, mugabo aho uri bakakubwira yuko rezo yawo canke connection yawo iri faible, iri weak. Amen. Iyo tuko turakomeza ibicaniro byacu nukuja mu kibanza aho mwivirize neza ikiriko kirarungikwa cyose kidushikira, atakira kimwe kikihagarika. Kubera iki? Kubera ko iyo igicaniro cyawe gifise intege nke n'ubuzima bwawe bugira intege nke. Burya ubuzima bwawe bufise amagara bivaye n'ukungene igicaniro cyawe kimeze. Rero uyu munsi ngiye kubabwira gute turanforce ibicaniro byacu. Imisi yose ivyitwa ama divinité, ivyaremwe vy'imwemu vyose iyo biva bikagera, hari ikintu imisi yose shama kibikwega kuza ahantu kanaka hariho igicaniro. Ni umubavu uburi kurava kuri ico gicaniro, ariko umubavu ubiza kuba ari umubavu umota neza utuma ivyaremwe vy'imwemu vyumva bihimbawe. Buryo tuvuga ko tuje guhimbaza Imana nta entité spirituelle nimwe yanka guhimbazwa. Nico gituma unyumvirize neza, n'abakora ivy'ubupfumu iyo bagerageza kurondera support kubigirwa mana vyabo canke ku mana zabo, bagerageza gukora ibintu vyatira attention izo mana mu buryo bw'iriki bwo kugerageza kuzihimbara. Igituma Imana yacu ihimbagwa nivyo ngiye kuvuga uyu munsi. Nateguye ibishika bine, siri kumanza kunkundira kubivuga. Muri kitwe cyongeza navuze bibiri kandi twagize ibihe vyiza cyane gose, sinzi ko ngabiza kunza kuvuga bine. Genda gatoya mpere ngani ngo amajambo y'urufatiro guharura 14 ku murongo w'icenda. Duhagurukire ngaha. Hano bagiye kutubwira raporo ya Yosuwa na Kalebe. Mose aratata mu gutuma abatasi 12, genda murabico gumwene kimeze, genda mugire cartographie spirituelle, genda mwitegereze mbega ico gihugu kimeze gute. Mu bijana combat spirituelle ni vyiza ko umenya amakuru akwiye kubijana no muri ko muragwana no muri ko murahangana. Haleluya, haleluya. Nico gituma Mose yatumye abatasi kugira ngo bagende baparkuri ico gihugu, barabi nibe bicaniro biriyo nahe mantite satanika ariyo, nibaje gutera mbega bazogena gutera mu buryo bumeze gute, kuko intambara zose ntizigwanwa kumwe. Haraho tubona Imana avuga ngo ndabagawe maboko yanyu, nangaha barinze kugwana, mugabo nkiye ariko ntibarinze kugwana. Imana babwiye tube muzunguruke gusa, hama kunshuro ryindwe mwihe akamo kinzinzi, uko niko nza kubaha kunesha. Haleluya. Harahandi Imana babwira kugwana kwanyu ni mwihagararire maze muze kuraba ivyo nza gukora. Mwene majambo nije nza kugwana, simwe muze kugwana nije nza kugwana. Intambara ntizigwanwa kumwe. Nivize ko umenya gute uru rugamba ndarugwana. Alors hano ijambo ry'Imana rivuze ngo
uhoraho namba tumuhimbaye azotujana muri ico gihugu. Ikigiye gutuma uhoraho abaha kino gihugu sikindi nuko bazoba bamuhimbaye. Vuga uti guhimbara Imana. Ivyo twokora vyose bitubakiye mu mutima wo kurondera guhimbara Imana, nta kintu na kimwe dushobora gushikako. Bivuze ngo namba duhimbaye Imana, musoze ngo if the Lord is pleased with us, he will bring us safely into that land. Ikiza gutuma uhoraho aduha ico gihugu sikindi nuko tumuhimbara. Ikibazo rero cangira nibiki bituma duhimbara Imana? Ni ibintu bine. Icambere, urukundo ruri sacrificiel. Singe nza kuvuga mu Kirundi sacrificial love. Nurukundo gwitanga. Urukundo gwitanga ariko muravyumva amu sacrificiel. Urazi iyo witegereje ubuzima bw'abantu imikorere yabwo, abantu benshi bashaka gukora ibintu mugabo si bose babikora basunitswe n'urukundo. Nawe wirabe ivyo ukora, ngoma ndakubwira igituma igicaniro cyawe gikomera. Urazi woshobora kwapika ama principe ndiko nakwigisha, hanyuma ukabona ivyo ijambo ry'Imana ivuga biriko birabo, mugabo nimba ukeneye ko mwijuru bubahiriza igicaniro ciwawe, nuko ikiri ku gicaniro ciwawe kiba ikintu kidegasha umubavu umotera neza Imana. Mane majambo nuko Imana ihimbagwa n'icyo uri kurakora. Guhimbagwa kw'Imana ntiguhagaze gusa mu gukora ikintu, bihagaze mu mutima uherekeza icyo uri kurakora. Urazi, listen to this, ndashobora gufasha abantu bagowe mugabo umutima ndiko ndabikorana atari umutima wo gukunda Imana no gukunda abo bantu, ari mu mutima wo kwikunda no kurondera kuvugwa neza mu bantu. Nakoze igikogwa mugabo umutima wagiherekeje. Siko muri ko muranyumva? Ikintu cyambere gituma umubavu umotera neza Imana uduguva ku gicaniro nuko icyo turiko turakora cyose giherekezwa n'umutima wo gukunda Imana mu buryo budasanzwe. Hari abantu benshi basenga ko bakeneka Imana ibishura baronka ubuzi, mugabo ikimenya meye ko umuntu yasenze atakunda Imana yaronsa ko kazi ntagaruka. Siko muri ko muranyumva? Mugabo umuntu yasenze kubw'urukundo akunda Imana ntizoreka kukwishura, mugabo kandi aho hantu birivuga ngo nzokwama ntereza inyonga zanje nitegereze ugusenga gusengegwa ahantu. Icyo nshaka nuko inyonga z'Imana zihora kuri wewe igihe cyose. Icyo uri kurakora cyose. Urazi hari umuntu ashaka kuvuga ubutumwa bwiza akabuvuga kuko yizi ngere bavuga ubutumwa bwiza, mugabo n'undi muntu iyaje wumva energy naturelle iri kumwe nawe ayingabo z'ijuru mu bikorane. Ingabo z'ijuru n'ingenzi z'ijuru zikaza muri ico gikorane. Numva meze neza. Rimwe Imana irambye narumva ico gihe magaze mu gikorane, nkumva umuyaga abandi batari ko barumva, nkumva presence ntariko uravyo ntarimenyere kumva, numva mu gutwi mwemera arambwiye ngo turi ngaha muri iki gikorane. Iyo menye neza ko Imana iri kumwe nanje mu byo ngiye gukora byose, sinza kuvunika, sinza kubikora kubera inkomezi zanje cyangwa ubutore bwanje, ariko ryaje uri kumwe. Numva meze muri cyo kibanza. Urazi iyo ugize igikorwa cyacu cyose ukora mugabo Yesu atari umutumire. Nibyo vyabaye mu bugeni bw'Ikana i Galilaya, vino nashura guhera mugabo aho Yesu ari ntibigera bambwira yuko vino yaheze. Oya, ahubwo nyabuna yujuje imange z'arawantu ngo abantu baranywa hakuborego. No mama abantu banyoye vino nyinshi baca baborego, mugabo uko banywa niko buzura umunezero ngo batangura guhimbaza Imana. Kubera iki? Kubera ko Yesu yari present, Yesu yari ngaho. Isengesho ryanje nuko mu byo buri kurakora byose Yesu aba umutumire, Yesu aba present, Yesu yama ari kumwe na. That's the only difference. Yami Yesu sirikira garagara hagati y'abantu bakomeza ibicaniro byabo n'abandi bantu bafa gukora gutyo nyene bisanzwe. Ico ngomba kariso nifuza nuko ikintu cyose numva meze neza utagikora ijuru ritari kumwe nawe. Hari ijuru kurungika gukora mugani ijuru riza gukorana nawe. Haleluya.
Haleluya. Mariko 16:20 bavayo bagenda kwigisha mu bisagara byose. Umwami Imana akorana na iryo jambo ndarikunda cyane. Umwami Imana akorana nabo. Yesu ntiyabaruse gusa ngo bakore, ariko yaje akorana nabo. Bagitangura kuvuga, umwami Imana agaca akora icyo bavuze. Numva amen imeze neza. Anotsa twibuka ijambo rivuga ngo nta jambo na rimwe ryasohoka mu kanwa ka Samuel ora wigira yemera ko rikorokera. Ijambo ryose avuze kubyo byatumye n'umwami Sawuli aza kamuhinga ati nyingingira Imana impangaze mbandanye gutwara. Haleluya. Haleluya. Icyo ukora cyose kibiza kuba giherekejwe n'umutima w'urukundo. Gusenga kwawe biherekezwe n'umutima w'urukundo. Icyo ukora nimba ukorera Imana biherekezwe n'umutima w'urukundo. Iyo bitameze gutyo urazi biba urudandazwa nk'urundi. Amashengero menshi ushidezore muzi impamvu bwiza bw'Imana butakiri tangible. Ivyo bakora byose babikora atarukundo rubisunitse. Umuntu akakora ibintu kugira ngo agire ishengero ryinshi. Kwere kugira ishengero nini. Uzi impamvu kene ishengero nini. Ntidukeneye ishengero nini kugira ngo amafoto ase neza ku mbuga ngurukana bumenyi. Ntidukeneye ishengero rinini kugira ngo uravyumva abantu batwubati rike shengero rirakuze. Oya, dukeneye ko ishengero riba rinini kuko Imana irikiragenderera abantu bayo mu buryo budasanzwe. Ndizera neza ko igihe cyose uzokwama uri kurahura n'Imana, uzokwama muri kurabona Imana muri kino kibanza, ivyo bizogutuma nawe wororoka, bizogutuma nawe uvyara, bizogutuma n'abandi benshi basi. Kuko hari abantu baje ngata ari kubera ko twabatumiye, ariko baje ngaka kubera ko ab'Imana agendere muri kino kibanza babazanye mu kibanza bagenderewe muri Imana. Siko muri ko muranyumva. Kandi rero ibi ntibica mu bintu ntizera, kandi ntigera n'umunsi n'umwe promoting. Nukumva ko Imana iri ngaha imbere, iri kumwe n'abari ngaha imbere. Imana iri ahantu twese turi. Nimba no sengera umuntu agakira, nawe urashoboye gusengera umuntu agakira. Nimba no shobora gufasha umuntu akava mu bibazo arimo, nawe urashoboye gufasha umuntu akava mu bibazo arimo. Siriko muri ko muranyumva. Ndi umuntu nizera neza nakekeranya ko uwakomeje igicaniro ciwe wese uyo muntu ashobora kuba umufasha w'abandi bantu benshi. Nuva amen imeze neza. Haleluya. Namatwe ndababwira hano iyo muje muri formation, muje muri training, muje mwikambi ya gisirikare aho mutozwa kugira ngo mugende munyaga iminyago muyizana. Cyo gituma tugiye kubaka barko, nikico gituma tugiye kugurana masengero yandi kanyosa vuba cyane turajayo. Ai n'umuntu yanyemere parcelle ngaho mugweza, abo mugweza nasana nifise abantu mugweza ngaho sometimes baza. Hari abantu mugweza ngaho bahari. Gweza ngabariya. Mugene mu nsengere turaje mugweza. Bazi mugweza na bambwiye ngo n'urugendo rw'iminota 50 n'isaha bavuye ngaha bariko baraduga. Ari irande ya Sororezo. Ariko urambwira umuntu avuye mugweza uraza amashengero yarenganye. Munobo yaje ngaha kubera iki? Kuri iki gicaniro cingaha kira degaja ubumote bwiza bwo guhimbara Imana. Haleluya. Muriko munanyumva. Ica kabiri rero, ica kabiri, kugira ngo igicaniro cawe gikomere urakeneye ikintu cyitwa kwizera. Ukwizera oh God, ukwizera gutuma igicaniro cama kiri active. Mbabwira ikintu kimwe, nimba wosenga ukabutizeye ko ivyo uri kurasengera Imana ivyumva kandi ushoboye kubikora, nta kintu kimwe uzokwigera ubona. Kuko ahantu Imana ikorera hose, aho hantu habiza kuba hariho ukwizera. Vuga ngo ukwizera, vuga ngo ukwizera cyane gose, ukwizera. Haleluya, haleluya. Ukwizera sinibazwa ko naza guteba mu gose, mugabo ndaguca ko gatya kuko hari ibyo ntavuze kandi ubundi hari ibyo nifuza ko vy'ukuri mutahura kandi mukamenya. Ivyakozwe n'umwa 11 turera kuri 19 kandi kuri 24 twihute wamusomye amfashe. Ivyakozwe n'intumwa 11:19 nuko abasabagijwe n'amarushwa yabaye kubwi ibya Stefano baragenda bashika Ifoyinike Nikopuro no muri Antiokia, atabandi babarira ijambo ry'Imana atari abayuda bonyene.
ariko hari bamwe muri bo b'abagabo bavuye i Kupuro n'i Kurene bashitse muri Antiokiya babarira n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi. Ukwizera gutuma ukuboko kw'Imana kuba kuri wewe. Iyo amen ntiyashyize ngaho imbere. Ukwizera kuzana, iyo bavuze ukuboko kw'Imana ni ugukora kw'Imana, naho Imana iriko irakorera. Iyo bavuze ngo ukuboko kw'Imana kubana nanje, niwumve neza yuko hari ubushobozi bw'Imana buza guherekeza intambuko ziwawe, ku buryo icyo uriko urakora Imana igishingira intahe mu buryo bw'ibimenyetso bitangaza n'utwumiza biza kugenda biherekeza igikorwa cyose uriko urakora. Haleluya. Ukuboko kw'Imana bakiro kintu, ukuboko k'umwami Imana kwari kumwe nabo. Ivyo nivyo vyatumye abantu benshi b'abanyamahanga bizera bahindukirira umwami. Umvuza ku murongo ukurikira. Inkuru yabo ishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashigwe ashitse muri Antiokiya. Baca barondera ayo makuru ageze i Yerusalemu, hari nka headquarter y'ishengero. Imisi yose bumvise ahantu umwami Imana ariko aragenda cyangwa ahantu ariko araba ikanguro, baca barungikayo ranfort, baca barungikayo izindi ntumwa. Kino gihe baca barungika Barunaba. Mugabo kubera iki Barunaba ariwe bahisemwe mu bandi, bivanye n'ahantu bari bivanye n'ibikorwa byariko birabera aho hantu, barondeye umuntu afise ibintu bitatu umuntu wese muri kino kibanza akeneye kugira ngo igihe cyose igicano ciwe cyame kiriko kirahamagara Imana hano mu inosi. Icambere bavuga ngo uwo gena 24 Barunaba, ariko imbere ko kuri 24 hari amajambo aryoshe kuri 23. Nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza. Nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana. Hano mu ikirundi kiri pauvre, ariko ndakoresha amajambo y'Icyongereza. Birivuga ngo when he arrived and saw this evidence of God's blessing, yabonye icyerekana, ikimenyekanisha, ikigaragaza ukugira neza kw'Imana cyangwa umugisha w'Imana ari ubwo bushobozi bwari ko barakorera aho hantu. Numva amen imeze neza. Ukwizera kwawe kuzotuma igicaniro cyawe cyerekana, kidemontra the evidence of God's blessing. Siko muri ko muranyumva? Iyo uvuze the evidence, aya niyo majambo atubwira ngo ukwizera nukumenya gose dakekeranya. Is the evidence, the substance. Hallelujah. Ukwizera nukumenya gose udakekeranya yuko uviriza ivy'ijambo ry'Imana, vuga ukwizera kukorera mu ijambo ry'Imana, mu kirere cy'ijambo ry'Imana. Hanyuma kandi ngo kutabonwa nivyo bitumenyesha kare igikuri. Iyo umuntu ufite ahagaze muri kino kirere akorera cyane mu isi ibitaboneka. Ukwizera ni gukorera muri mu isi iboneka. Isi iboneka irafise akarimbi. Nico gituma ni wakora mu bizanye n'ibiboneka ugakora ibiharuro uravye ibiboneka vyano muri nosi no muri kino gihugu tubayemwo, uzokwa mufise akarimbi. Mugabo abantu batigera bagira akarimbi n'abantu badaharurira kwiboneka bariko barabona, kuko iboneka ngo nivyo akanya gatoya. Ukwizera gukora mu bita nivyo ushobora kutariko urabona iyo vyoca. Nababwiye kare muri kitu y'Icyongereza ushobora no kuba atani sezerano ufise. Hari abantu tabana afise ni sezerano, mugabo kwizera kubwira ngo natana kimwe gihari. Mucyogeza tubwira ngo Abraham ngo ntiyarafise n'impamvu nimwe yotuma yizera. He has no reason for hope. Hari gihe uburanduka bati ariko vyakwera ibintu vyova he. Iyi Imana ije gukora ku gicaniro cyayo ntiza irondera approval z'abantu, ivyo abantu bofatikanya, ivyo abantu bogerageza gukora. Imana irakunda gukorera ahantu atakintu kimwe giha. Harya nyene atawuri kurabona biriko bira. Iyo ukibona aho vyozanana, aho kwizera niko kuratangura gukora. Ariko iyo utakibona aho vyozanana, aho utakibona aho vyoca, aho ugeze aho ucika intege, ukiyumvira ikintu cyose he, imisi yose kwizera gukorera aho hantu
nyene atanzira ihari, atavyizigiro bihari, Imana yama yitiza iyo nzira kugira ngo icubahiro gihebuze kiguma ari cayo gusa. Amen. Meze neza muri kino kibanza. Hallelujah. Even when there was no reason for hope, mukirundi bavuga ngo Aburahamu yizera yizigiwe ibitoko kwizigiwe. Aburahamu yizera yizigiwe ibitoko kwizigiwe. Mutonzi avuga ngo naho atarafise rezo nimwe yo mutuma yizera. Raba, Abraham kept hoping, believing, hallelujah, that he will become the father of many nations. Ikanabasarishe gatowe. Aburahamu birivuga ngo Imana yongera kugeza ukwizera kwa Aburahamu. Urazi abantu Imana ikeneye gukoresha ibidasanzwe, Imana yabapima igihe cyose. Imana ikera gupima, listen, ntiwakoze icaha. Hari igihe Imana ishobora kubirikira pima ukwizera kwiwawe, nawe nyene ukibaza ko kumbure peut-être mu ijuru bagufuse, mu ijuru bagushize kuri liste noire, bayita liste noire. Iyo umuntu amushyira muri liste noire akagutelefona ashaka kwandikira message nishika, hari abantu bibaza ko babaye blacklisted n'Imana, ariko just ikira pima ukwizera kwawe. Hari ikintu Yobu yavuze ngo naho ntakubona naho ntakubona, reka namplifie gato, naho ntakumva. Hari ibihe udashobora kuyibona kandi arakora ko wakoze icaha. Hari igihe Imana ishobora kudesactiva option yose, ukavuga ukamengo uri kuribwira. Hari abantu maze gushikira muri kino kibanza ntegeze gukora amasengesho kandi mbabaye cyane gose mu buryo bw'umubiri, ntanywa ntariye mugabo none Mana uriye umunsi wa mbere, Mana uriye umunsi wa kabiri, Mana uriye umunsi wa gatatu. Silence radio. Hallelujah. Mugabo cyane bukinyene Yobu yavuze ngo naho nakubona. Mbwira umuntu ati naho ntomubona, naho ntomwumva, ariko avuga ngo ariko ndazi kunyegereye, ndazi kuri hafi yanje. Hallelujah. Aravuga ngo ngira gutya ngo akanyenyegeza, nagira gutya nkamurondera iburyo, naho nyine sindamusanga ngo ariko iconze ni kimwe, we arazi iminyuro yanje, arazi inzira zanje, arazi adresse yanje. Yo numva ameni yanyu muri kino kibanza ntibihagaze kubyo uri kurumva, ukwiza ni gukorana n'amaemotion n'amasantima, ariko gukorana no kumenya neza ko nawe utamubona warakubona, nawe utamwumva warakumva. Hallelujah. Aho ni inkomezi zacu ziva. Hallelujah. Aho ni inkomezi zacu ziva. Mbabwire, yanyigishije kumwizera no mu gacerere. Niyo nakwijamo nkuze kubabwira ngo agacerere k'Imana si ntege nke zayo. Ahoze suko abaye umunyantege nke. Par contre nagiye gusanga iyo ahoze niho abagiye gukora ibikorwa biteye ubwoba bizotuma nawe nyene uzazanirwa. Siriko abantu bakiri muri kibazo nkumva amene yawe. Hallelujah. Kaza gusanga ivyo wavuze byose umengo ntari karakumva, atana kimwe kivuye mu byose yaravyumvise, kandi agenda zarakora kimwe ku nanizi ko bisaba kunzi b'Imana muri kiro kibanza. Uviriza bivuga ngo Imana isura kugerageza kwizera kwa Aburahamu, iramubwira ngo fata umwana wawe w'ikinege umutware ku musozi nzokwereka, umuntangire ko ikimazi cyo koswa umwe. Yumvire mutama na alegria, Imana ishifata bebe wanyu muheruka kuronka inyuma y'imyaka 11. Imana ivuga ati urya mu bebe, urya mukobwa wanyu mwiza ndamushaka mu mume. Vyoborohera. Naje mfise benshi mfise batanu, sinibaza ko numwe. Hallelujah. Muriko muranyumva? Mugabo Imana ifata wa mundi umwe nyene. Ariko ndakuri ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu kwizera. Aburahamu ngo agiye kumutanga ntigeze akekeranya, ntigeze yiyumvira ngo nongo byose bigenda gute. Aburahamu yagiye yizera neza ati Imana ntiyivuguruza ikintu cyambere. Mbwira Imana ati Imana ntizo kwivuguruza. Abivuguruza n'abantu, Imana yacu ntiyivuguruza. Aburahamu agiye icambere rasi, Imana ntiyo kwivuguruza. Number 2, Imana ntiyihenze.
ivyo yambwiye ntiyabimbwiye igangabutse. Vuga iti Imana yacu ntigangabuka. Mumba ari umuntu ati Imana yacu ntigangabuka. Ikubwiye ikintu ntibigangabutse. Gusa ushobora guca mu bikibazo tantuka vraiment ngira nije numvise nabi. Mugabe Imana yacu ntigangabuka. Muvyo ndayizi ntigangabuka. Abraham ico yarakize. Aravuga nimba imbwiye ngo ntange Isaka. Niwe yambwiye ko uruvyaro rwa ntizorwiriza kuri atwaye Isaka. Abraham yagiye azi neza yuko uwo mwana agiye gupfa. Ari wo mwana wa mbere agiye kuzuka mu mateka y'abantu hano muri nose. Kuko avuga ati no, Imana yambwiye ko nzovyara undi mwana. Uwo nari nifise kumbere yongwiriza ku wundi naramwirukanye Ishimayeli. Sigaranye uyu imbwiye ngo ndamwice. None nikege harura Imana ikirakora. Ukwizera kwa Abraham kumubwira ngo uwo mwana nyene agiye gupfa. Niwo mwana niyamara gupfa Imana izokongera kandi gusubira kumukugarukanira ari muzima kugira ishitse ico yakubwiye. Gumana nanje gatoya. Uwo yaragiye gutanga yaragiye kumucumita imbugita, hanyuma umutima uhagarare, respiration ihagarare, hamangwa apfe, hanyuma yari uwagiye guturira. Iyo mvira ko kwizera kwa Abraham aho kwagera, yavuga ati nubwo nzoba namuturiye agacika umunyota, muri urya munyota Imana yaza gukora igitangaza, akantu kamwe kamwe kose gasubire ari ta initial, gasubire kagaruka umunyota usubire uvemwo umubiri, uwo mubiri nawo nyine uzoba ugihema, Imana usubizemwo imwemo, kuko Imana ntiyambeshe ko yarambwiye ko kuri Isaka ariho uruvyaro rwanje ruzova, ariho amahanga azokomoka. Yari yizeye ko Imana ishoboye no kongera kandi gusura kumugira muzima. Bitabaye ivyo Imana yaza kwironkera ikindi kimazi kindi atari uyu mwana. Isaka nawe aramutesta aramubaza ngo papa, ndabona umuriro, ndabona inkwi, ndabona byose, ikimazi kiri he? Aramubwira ngo mwana tugende, kuko uhoraho ari bwironkere iki. Sizi ikimazi aza kuronka icarisho, mugabo iconzi ntuko ndabona ikimazi cyo kiraza gutanga, mugabo sizi yo kiza kuva. Nimba kiva kuri wewe orazo menye kungene kandi akugarukana mu buzima, mugabo nimba atari wewe oraza kumenya ahandi hantu akura. Kumbe Abraham kwizera kwamujanye kure, kubona ingene Imana igiye gutanga umwana wayo mu gishingo c'umwana wiwe. Haleluya. Raba kino kintu Abraham aragenda. Ijambo Baraba namwe tukakivuga kesho tuko turiko turavuga Pasika. Baraba n'amajambo abiri, Barabas, Barabas, Baraba. Barabas bisigura ngo umwana wanje, l'enfant du père, cyangwa le fils du père, mu gishingo c'umwana wawe. Burya sikubwubusa Pilato yavuze ngo ndabarekurira umwe, mugabo mfise igisuma cyitwa Baraba, ariko nkagira na Yesu, bose ngo turekurire Baraba. Ufite Baraba ni cakimazi ca Abraham Isaka. Yesu nawe munyumvirize neza ni wa mwagazi wafatwa mu Gisaka. Mwavyumvise? Baraba bisigura ngo umwana wanje mu gishingo c'umwana wawe. To Abraham agiye ati ora hari bwironkere ikimazi, yarabwiye umuhungu wiwe ngo tugende. Oraho araza kwironkera ikimazi. Mwana majambo araza gutanga umwana wiwe, kuko bivuga ngo agize gutya abona umwagazi wafashwe mu gisaka c'amahwa. Mu gisaka c'amahwa hari umwagazi uri kurava amaraso, hari umwagazi ufise amahwa. Muca mubona Yesu bamwambisa urugori rw'amahwa, muca mubona urumva amaraso ariko arava ku mubiri wo mwagazi w'intama. Muca mubona Yesu yashishaguwe, aho Yesu ava mu mishagu yiwe no twakiriye indwara. Mu yandi majambo Abraham kwizera kwa mutwaye kubona ingene Imana igiye gutanga umwana wayo mu gishingo cacu. Vuga ngo kwizera, ariko rituraheze garuka hajya nyene. Haleluya. Garuka mu Baroma 4:18. Abraham yizera yizigiye ibitokwiziye ngo abese kuza amahanga menshi, nkuko byavuze ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Ku murongo wa 19 bavuga ngo and Abraham's faith did not weaken, ngo kandi ntiyagabanuka ko ukwizera. Ukwizera kwawe ni kubwirizwa kugira intege nke. Iyo ukwizera kwa kugiza intege nke, igicano cyawe kigira intege nke. Haleluya.
ukwizera kwawe mbwira umuntu aguma ari ruhande wawe, ukwizera kwawe kugume gukomeye. Haleluya, haleluya. Urazi umuntu afise ukwizera gukomeye hari icyo umubonerako, ntigera ashira umutima cyane ku byo ariko arabona kuri situation présente, ntigera agendeshwa n'ivyo abona. Siko muri komisho niko ndavuga. Umuntu afise ukwizera gukomeye, Paul yavuze ngo kuko tutagendeshwa n'ivyo ivyo tubona byose kenshi ugiye kurabiduha amakuru yo kuduca intege gusa. Muravye mubiboneka, ukaraba umuryango wawe, ukaraba ubuzima bw'iwawe, biragoye ko kwizera ibidasanzwe Imana igiye gukora. Nico gituma ugara amaso y'umubiri akwereka ibiboneka, ugura amaso y'umutima kwereka ibitaboneka. Kuko mu bitaboneka mbabwira ikintu kimwe, ngira twaharenganye, kuko munyonga kuri 17 gato ya 17 mugace tugaruka ngaha. Muvise kiro kintu Abrahamu yarazi kuri 17 avuga ngo munyonga ziyo yizeye, nkuko byanditse ngo sekuruza w'amahanga menshi. Umvise kino kintu, fasha gusoma 1:3. Niyo Mana somo, niyo Mana ukwizera kukubwira ko Imana yawe irashoboye kuzura abapfuye n'ivyapfuye. Haleluya. Niyo Mana izura abapfuye. Muri New Living Translation asanga akavuga kandi ngo and who create new things out of nothing. Ishoboye kurema ibintu bishasha ibikuye mu busa. Donc ubusa we buri kurabona na mamace premier y'Imana ayasoboza kurema ibintu bishasha hejuru ubuzima bw'iwawe. Narinse kumwanya uvise muri kiro kibanza mukamahame imeze neza. Haleluya. Kuba tavyuri kurabona vyo kwereka ko vyukuri bigiye kugenda neza, ayo niyo mamace premier Imana ikoresha. Ivyo nivyo bikoresha Imana ikoresha. Ko bose baguhevye, ivyo nivyo bikoresha Imana ikoresha. Ko bose bagutaye, ivyo nivyo bikoresha Imana ikoresha. Ko nawe ubwawe umva wihevye, ico naco ni gikoresha Imana ikoresha. Ko nawe ubwawe atawuri kurabona vyosha, iyo ni mace premier Imana ikeneye to create new things out of nothing. Numva message za biko kibanza. Haleluya. Ngo ntiyagabanuka ku kwizera. Ngo naho umubiri wo karakaheze. Naho umubiri wo karakaheze yaramaze kwiza imyaka 100. Ariko ngo ntiyagabanuka ku kwizera. Verse ya King James ivuga ngo he did not stagger. Iryo jambo to stagger ni jambo bakoresha kandi hano bakoresha ngo wavering. Niko ngo kunyiganyiga, gukekeranya. Haleluya. Uzokekeranya abantu mugabo reke gukekeranya Imana. Narimuze ngo uzokekeranya ibindi bintu byose sof Imana. Haleluya, haleluya. Ariko birivuga ngo Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. Yakekanishwa no kutizera. Mukirundi ashaka ngo ariko aremeshwa cyane no kwizera. Muga muconze bavuze ngo ariko akura mu kwizera, akomera mu kwizera. Komera mu kwizera niko gukomeza igicaniro cyawe. Haleluya. Icagatatu ni ikintu cyitwa obeisance, kumvira. Ndabaho umurongo umwe gusa. Urazi kumvira ni ikintu kidasanzwe. Kumvira n'ubushobozi budasanzwe. Nta muntu n'umwe ashaka gukomeza igicaniro ciwe atitoje kumvira. Ikizogutuma uramboraho anezererwa n'ivyo uri kurakora ni ikintu cyitwa kumvira. Magatoya ingoma za kabiri. Ingoma za kabiri 20 ku murongo wa 6. Just uno murongo gusa. Shaka ndangirize ngatwakirira ku 3. Ukumvira. Obeisance no kumvira. Nuko Yotamu aba uhambaye kuko yagenda atunganya ingeso ziwe imbere y'uhoraho Imana yiwe. Yotamu agenda atunganya. Muchoneza avuga ngo King Jotham become powerful. Ikintu nababwiye ko mugabo avuze abuhambaye kama bikivuze neza. The King Jotham become powerful. Niki cyatumye aba because he was careful to live in obedience to the Lord his God. Icyatumye Yotamu aba uhambaye sikura ko yasenze cyane,
mbwa kandi simvuze ko gusenga cyane ari bibi. Haleluya. Mugabo icatumye Yotamu abuhambaye nuko yitoje, he was careful to live in obedience. Yaritoje kwamiga cyose ariko arumvira. Abantu bose bumvira, abantu bose bamiga cyose bariko barakomeza ibicaniro byabo. Nta kindi suko yabaye umuhizi mu ntambara n'ibiki. Yitoje kugendera mu kumvira Imana umwami wiwe. Kumvira ni ikintu gikomeye cyane gose. Hari abantu benshi nabonye ibicaniro byabo byabaye weak, ibicaniro byabo byageze ahanashijwe kubera iki batakaje ikintu cyo kumvira. Ubiza kwitoza kumvira, kumvira Imana, kumvira nabo yagushize imbere. Hari abantu gukomera kwabo nuko kare bumvira Imana, ibabwiye ati vyuka musenge, baca vyuka bugasenga, ariko umunsi asigaye barezona Imana canke basigaye baca baroporta ati Imana urabona ubu hararyoshe kuryama, mugabo ejo nzoca mvyuka. Ukimana agiye kubwira genda usengere umuntu, sengera kino kintu, ukagenda uzuranebwa, ukagenda uzurayifata minenegwe. Barageze ahantu aho igicaniro cyawo kitakiba pemeta meme no kumva Imana. Guce gukera ngo nararota, gukera Imana nambwira ibintu, genda usuzume neza. Hari ahantu wagiye uraba umuntu atumvira, hari ahantu wagiye uragaba, hari ahantu wagiye urakurako. Kera uko watanguye siko uyu munsi bikimeze. Obedience, kumvira. Kera Imana yakubwira ikintu kandi ukacumvira. Urumva ngo kera ngo Imana vema arampezagira, ngo genda uragituma yaguhezagira, ici kubwiye gukora bagikora. Ikubwira ati tanga iyo munsi urayitanga, ngo uyu munsi man hinge basi ndamanze yambaye kabiri, ndayifotoze mu ifoto hamaze ndayitanga. Wumviye canke ntiwumviye kuko ni wakoze Imana yakubwiye. Haleluya. Imana kubwira fata ya masengesho, ni benshi Imana ya programme zo gusenga. Fata imisi 21 uzi imbere yanje. Imana yakene kuguha amabanga. Man imisi 21 hari imanza nyinshi Imana, hazobara amadine menshi. Mugabo ici ni ryahera, Mana nzocanza erega we wuzuye ubuntu n'imbabazi n'ikigongwe. Yego nivyira vyuzuye, mugabo wenyene ubwawe uhejeje kugira iki? Kwaka inkomezi igicaniro cyawe. Haleluya. Abandi Imana kababwira bakoze amasengesho ati bandanye nturaheze. Man oya reka basi mazingire pause. Ebabwira ikintu kimwe, mu gisirikare, igisirikare gikomera kandi igisirikare imisose cyama kiriko kiranesha, ni gisirikare munyumvirize neza, citoje ibijyanye no kumvira amategeko gihabwa. Kimwe cyatumye igisirikare k'ikintu bidasanzwe niki kintu cyitwa kumvira. Kumvira utahura ivyo ubwiwe niki udatahura ivyo bakubwiye. Kumvira simaka amaze kuba ibiganiro, kumvira no kumvira ubwiwe urakora, execute. Haleluya. Ibi kumvoza umwanya mwerekana ndabaha ibi bitatu: sacrificial love, faith and obedience. Ibi ni ibintu bizogufasha kuranforsa ubukomezi bw'igicaniro cyawe. Amen. Yotamu nta kintu cyamutumye aba umuntu akomeye, nuko yitojeje kubaho ubuzima bwo kumvira Imana umwami wiwe. Ibyo ijambo ry'Imana tubwira vyose bihagazwe ikintu cyitwa kumvira. Haleluya. Haleluya. No muri mwitegeko rikuru twahawe Yesu yavuze ngo nimugende muhindura amahanga yose abigisha bane, mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Mwana majambo kumvira ivyo nabageze. Umuntu wese yumvira ivy'Imana imugera, uwo muntu hano muri nosi arateye ubwoba n'iciha bugabo, n'umuntu atera ubwoba amahanga. Amen. Mwitoze kumvira. Haleluya. Ivyo bizoranforsa igicaniro cyane.